iyi mwumviriza ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamirana iri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa nanje Hide niyo ngabo. Abagize imiryango y'abahitanywe n'impanuka y'ubwato bwo mu bwoko bwa MV Merdi mu kiyaga ca Kivu mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'2024 gushika ubu bavuga ko imibiri y'ababo itaraboneka. Bado kupatikana mpaka hivi, nibe balikufa nibe balitoka hai, hatuyapata hata mmoja. Abo n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Goma. Ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump aheruka gutsinda amatora yavuze ko ibirori vyo kumwimika nka perezida wa 47 bitakibereye hanze y'ingoro ikoregwamwo inama nshingamateka na nkenguzamateka nk'uko vyahora bigenda. Kuri uyu wa gatanu ishyirahamwe impuzamakungu ONU ryavuze ko abantu bagera ku bihumbi 237 bahunze kuva uyu mwaka w'ibihumbi 2025 utanguye muri Kongo. Kuri uyu wa gatanu sentare nkuru ya Amerika yashigikiye ingingo leta ya Amerika yuko urubuga rwa TikTok rugagwa mu ntunge n'umunyamerika canke rugacibwa ku butaka bwa Amerika. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi ntiyagira aho muja. Dutangure ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho perezida aherutse gutsinda amatora wa Amerika Donald Trump yavuze ko ibirori vyo kumimika nka perezida wa 47 bitakibereye hanze y'ingoro ikoregwamwo inama nshingamateka na nkenguzamateka nk'uko vyahora bigenda. Ku rubuga rwiwe Truth Social, Trump yavuze ko bizobera mu cumba c'iyo ngoro citwa Rotunda kubera imbeho yazoba ari nyinshi cane. Ubutumwa bwiwe bumenyesha ko ingingo bugira buti yaba umuhango wo kurahira, ibirori vyo kurahira ubwavyo, yaba ibisabisho eka n'ayandi majambo yose vyose bizobera mbere mu ngoro ya Capitol nk'uko vyagenze mu mwaka w'igihumbi 1985 igihe Ronald Reagan yimikwa. Abategetsi batandukanye bazoba bitabiye ivyo birori batumiwe n'abategetsi ba Amerika, bazoba bafise uburenganzira bwo kwinjira muri iyo ngoro. Azoba ari ibintu vyiza cane ku bazokwirikira ku mateleviziyo. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Igipolisi ca Sudani yo mu manuko cashizeho amasaha y'umukwabu mu gihugu cose atangura isaha 12 z'umugoroba kuri uyu wa gatanu. Vyatewe n'iki? Eugene Mukankusi arabiduha. Ni nyuma y'ijoro ry'imyivumbagatanyo mu murwa mukuru Juba biturutse ku bivugwa ko abasirikare b'igihugu gituranye cya Sudani n'imitwe bafatanyije bishe abanyasudani y'epfo mu mujyi wa Wad Madani w'intara ya Gezira muri Sudani ubwo bongeraga kwisubiza. Mu kiganiro kuri televiziyo ya leta, umuyobozi wa polisi Abraham Pira Manyuati yavuze ko amasaha y'umukwabu azakomeza kuba saa 12 z'umugoroba kugeza saa 12 z'igitondo buri munsi, kuzageza igihe hazatangirwa amabwiriza mashya hagamijwe kugarura umutekano no kubuza kuhagira ibyangirika. Uyu muyobozi yagize ati polisi ntizihanganira urugomo urwo arirwo rwose. Mu ijoro ry'ejo kuwa kane abantu 4 barakomeretse mu murwa mukuru wa Sudani y'epfo Juba, bamwe bakomerekejwe n'amasasu ndetse n'imihoro ubwo urubyiruko rwigabizaga amaduka abanyasudani mu bice byinshi by'umujyi rukamenagura ibintu kandi rugasahura. Kuri uyu wa gatanu amaduka ari ahantu henshi mu nkengero z'umujyi wa Juba yarafunze kubera ko abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano bageragezaga guhungishiriza abanyasudani ahantu hizewe biturutse ku bwoba bw'uko bakwibasirwa n'abivumbagatanyije. Kuri uyu wa gatanu sentare nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashigikiye ingingo leta ya Amerika yafashe yuko urubuga rwa TikTok rugagwa umunyamerika canke rugacibwa ku butaka bwa Amerika kuri uyu w'Imana itariki 19 y'ukwezi kwa mbere. Idonido kuri inkuru na Eugene Mukankusi. Leta ya Amerika yari yafashe iki cyemezo ku mpamvu z'umutekano w'igihugu. Iki cyemezo kizagira ingaruka zikomeye ku banyamerika benshi bakoresha urubuga rwa TikTok.
perezida wa Amerika watowe Donald Trump uzarahira kuri uyu wa mbere tariki 20 y'ukwezi kwa mbere yari yumvikanishije ko azarengera TikTok akaba yabuza ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko rishya rihagarika urwo rubuga muri Amerika. Kuri uyu wa gatanu umuvugizi wa perezidansi ya Amerika Maison Blanche Karine Jean-Pierre yongeye gushimangira aho perezida Biden ahagaze ko TikTok yagurwa n'umunyamerika ku mpamvu z'umutekano w'igihugu. Itsinda rya Donald Trump ntacyo ryahise risubiza ubwo ryari risabwe kugira icyo ribivugaho. Urubuga TikTok narwo ntacyo rwari rwatangaza kuri icyo cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rw'Amerika. Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Uburusiya kuri uyu wa gatanu bwakoze igitero ca misile cyahitanye abantu 4 mu gisagara c'amavuko ca perezida Volodymyr Zelensky. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavukiye mu gisagara ca Kryvyi yiyamirije ico gitero. Mu butumwa yashize ku rubuga Telegram, Zelensky yavuze ko igitero c'iterabwoba nk'ico ari kindi kintu cibutsa uw'igihugu ciwe gihanganye nawe. Yatangaje ko Uburusiya butazohagarika ibikorwa nk'ivyo ku gushaka kwabwo, ko ico gihugu kizohagarikwa n'amakungu agiye hamwe mu kukiremera. Igitero ca misile Uburusiya bwakoze kuri uyu wa gatanu cononye kandi ikibanza gitangirwamwo inyigisho hamwe n'inyubakwa zibiri z'amagorofa 5. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye gusuzuma ayo makuru mu buryo bwigenga. Kuri uyu wa gatanu kandi ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje ko Ukraine kuri uyu wa kane yakoze igitero mu ntara ya Belgorod iri mu Burusiya ikoresheje misile ATACMS zakorewe muri Amerika. Ubwo bushikiranganji bwavuze ko misile zose Ukraine yakoresheje zasambuwe kandi ko Uburusiya buzokwishura kuri ico gitero. Abategetsi b'Uburusiya batangaje ko bazokwishura igihe cyose Ukraine izokoresha misile zinyaruka cane za ATACMS canke Storm Shadow z'Ubwongereza mu bitero ku Burusiya. Kuri wa gatanu ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko ubwicanyi n'uruhagarara bikabije mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vyatumye abantu bagera ku bihumbi 237 bahunga kuva mu mwaka uyu utanguye mushasha w'ibihumbi 2025. Eugene Mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru. Aganira n'abanyamakuru i Geneve mu Busuwisi, umutegarugori Eugene Bayon, umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku mpunzi HCR, yababwiye ati imirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro itari ku ruhande rwa leta n'ingabo za Kongo mu ntara Kivu ya ruguru n'iya Kivu y'epfo irimo gukaza umurego yongera ibibazo bikabije byugarije ikiremwa muntu ku isi, ariko bitavugwa bihagije. Uyu muyobozi yumvikanishije ko amakimbirane yaranzwe no guhonyora uburenganzira bwa muntu no kwimurwa ku gahato. Uwo muvugizi Bayon yagaragaje ko izo ntara zombi zari zicumbikiye abantu 1,600,000 bataye ibyabo imbere mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ko iki ari kimwe mu bihugu byakira abantu benshi ku isi bakurwa mu byabo hakurya y'imipaka. Umuvugizi wa HCR Bayon yavuze ko kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya 6 y'ukwezi kwa mbere honyine imirwano ikaze mu turere twa Masisi na Rubero yari yamaze gutuma abantu bagera ku bihumbi 150 bata ingo zabo. Yavuze ko benshi babanje gushakira umutekano mu gace ka Masisi mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Goma, umujyi munini mu karere, ariko ko bongeye kwimurwa igihe ihohoterwa ryakwirakwiraga. Tushimire rero abadushikirije aya makuru rero yose agezwe ko iyo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri akaburungu radio yacu voa.com, adresse za YouTube yacu, IG na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. U Rwanda ruherutse gutangaza ko rufise petrol rufatiye ku bushakashatsi bwakozwe mu kiyaga ca Kivu. Ico kiyaga ca Kivu ariko u Rwanda rugihuriyeko na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibihugu vyama bishamiranye kubera intambara yo mu buseruko bwa Kongo. Ese kuba ibihugu vyombi ivyo kwisanga mu kiyaga ca Kivu bicukuramwo petrol vyoba ari uburyo bwo gusenyera ku mugozi umwe, canke uyo mutungo kamere wotuma ibintu birushirizaho kuba bibi? Kuri iki kibazo mugenzi wacu Timishimwe yakiganiyeko na Dr. Abubakar Abela Mashimango Murantunga, umuyobozi w'ikigo c'ubushakashatsi ku bibazo vy'intambara gifise icicaro i Lyon mu Bufaransa. Nta bushobozi mfite bwo kubihamya kuko ntabwo ndi umuhanga mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa bwa peteroli, kuko n'Ubugande nabwo bwishimiye yuko bwavumbuye peteroli muri La Carbere, kandi tukaba twibuka ko nanone na Kongo nayo yarabyemeje
ifite peteroli muri ibyo bice muri zone ya Virunga. Ibyo birazwi ko Kivu ifite gaz metane kandi u Rwanda rukaba rwaratangiye kuyiexploita kugira ngo ibone amashanyarazi. Kandi turibuka yuko hasinywe amasezerano y'ubutwererane hagati ya Kongo n'u Rwanda muri ibyo bihe ku bijyanye n'ubushakashatsi ku bijyanye na peteroli muri Kivu. Ikibazo twakwibaza rero nibyo koko ese peteroli muri Kivu birashoboka, ntawabihakana kuko ba nyirabyo barimo barabyemeza. Ubwo twagendera kuri iyo hipoteze yuko peteroli irahari kuko na gaz nayo irahari, kandi ayo masezerano yasinywe muri icyo gihe hari igihe cya Kabila yavugaga ubushakashatsi kuri peteroli ku mupaka w'ibyo bihugu byombi. Intambara muri Kongo ijyanye n'ibintu ibyo bita resources naturelles cyangwa by'amabuye y'agaciro, byaba amabuye y'agaciro cyangwa byaba peteroli. U Rwanda bivuga ko intambara yo mu Rwanda muri Kongo ni icyo bita mu Gifaransa c'est une guerre existentielle muri bireze bya geopolitique, bireze kugira ngo u Rwanda rubeho, ko u Rwanda ntirwabaho rudafite Kongo. No, niba na Kivu ifite ubukire byaba gaze cyangwa peteroli, ikibazo ni ukumenya aho iherereye iyo gaze peteroli. Yaba siri mu bice by'u Rwanda, yaba ari mu gace ko Kongo, u Rwanda rurabo ko iri mu gace kayo, ibyo biremezwa. Kongo nayo iraba ko ifite peteroli. Iyo peteroli ihera he? Ni gute iyo exploitation ya peteroli cyangwa iyo peteroli yagiye inyungu ibihugu byombi, cyangwa ni gute iyo peteroli yaba ya Kongo cyangwa y'u Rwanda? Hari aho wari ukomoje ku kibazo cy'amasezerano yasinywe hagati ya Kongo n'u Rwanda. Nibutsa ko aya masezerano yasinyiwe i Rubavu mu Rwanda muri 2017. Muri ibi bihe hari ugushyamirana hagati y'ibihugu byombi. Aya masezerano yaravuguruwe. Bibaye atari uko ibi bihugu byakorana gute? Icyambere nuko ayo masezerano yari afite igihe cy'imyaka 5. Mu masezerano nabonye hasinywe andi masezerano nyuma yaho mu myaka 3 ishize muri 2021 hasinywe amasezerano 3, ariko ntabwo ahuye na peteroli. Yari ashingiye ku ishoramari hagati y'ibihugu byombi, kurwanya icyo bita evasion fiscale, c'est ukuntu byita mu Kinyarwanda, n'ibishingiye mu mabuye y'agaciro. Ariko icyo gihe Tshisekedi yashaka guproteja isosiyete yitwa Sakima kugira n'u Rwanda narwo rufitemo inyungu. Nyuma yaho umwaka umwe urenze nabwo hongera gusinywa amasezerano 8. Ariko tuzi ko nyuma yaho muri gihe M23 muri 2023 yabuye imirwano, kuvuga ko amasezerano yavugururwa atavugururwa birakomeye muri iyi minsi yuko ayo masezerano ashirwa mu bikorwa. Kuvuga ngo amasezerano y'ubutwererane ashirwa mu bikorwa nuko ibyo bihugu byombi byabyumvikanye ku buryo nta wakwemeza yuko umubano w'ubutwererane, amasezerano y'ubutwererane yashirwa mu bikorwa. Kuba ku mutungo kamere usanzwe urangwa mu karere ko mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo ndavuga amabuye y'agaciro, hashobora kwiyongeraho na peteroli bivugwa ko yavumbuwe mu kiyaga cya Kivu gihuriweho n'u Rwanda na Kongo, bihora bishyamiranye. Iyi peteroli aho kuza nk'igisubizo cy'ubukungu ntiyaba igiye ahubwo kongera uruhare mu ntambara z'urudaca zisanzweho? Ngiye uko mbitekereza kuko mbere na mbere ari intambara y'ubukungu, y'ubusahuzi bw'ubukungu bwo muri Kongo. Kandi muzi neza ko ibihugu byinshi bifite peteroli, byaba byo muri Afurika cyangwa by'ahandi, kugira ngo bibone amahoro bigoye. Cyane cyane yuko noneho na Kongo ari nk'igihugu, ni nka supermarket yuguruye, buri muntu ashobora kwinjiramo akifatira icyo yishakiye atagataha. Igisubizo kirimo ni ukureba uburyo ari Ubugande, ari u Rwanda, ari Kongo, ni gute byakunda ko iyo peteroli iramutse bibaye impamo ko iyo peteroli ihari, bose bagira uruhare muri ubwo bucukuzi bwa peteroli kandi bikagira akamaro abaturage baho. Iyi peteroli iramutse ihari, yaba ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa ku ruhande rwa Kongo, ibi bihugu bifite ubushobozi bwo kuyivanamo? Nta bushobozi bafite, kandi nta buryo. Niba peteroli, nubwo peteroli yaba iri muri ya Virunga, tuvuye peteroli nk'uko Uganda buvuga iri muri Rift Valley, muri Lake Albert, na peteroli ko bivuga iri muri zone z'ibirunga. U Rwanda rufite ubushobozi bwo gucukura peteroli iri mu gice cyayo. Ntabwo ushobora gucukura peteroli mu gice cy'u Rwanda ngo uvuge ngo ntabwo bizokorosifona gukurura peteroli iri muri Kongo. Sinzi ukuntu yakorwa, kandi hari continuité maritime y'iyo lake. Ibyo wari uvuze by'uko igihugu gishobora gucukura peteroli iri ku ruhande rwacyo, ariko hakabaho no gucukura ku rundi ruhande,
byakumvikana nk'ibyateza akaga kurushaho. Dr Abubakar Mashimangu uri mu Bufaransa, ndagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Abagize imiryango y'abahitanywe n'impanuka y'ubwato bwo mu bwoko bwa MV Merdi mu kiyaga ca Kivu mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'2024 gushika ubu bavuga ko imibiri y'ababo itaraboneka. Jimmy Shukrani bakomera adufitiye ibindi kuri nguru. Amezi 3 n'igice arihiritse nyuma y'uko ubwato bwo mu bwoko bwa MV Merdi bukoze impanuka mu kiyaga cya Kivu mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu barenga 300 bari batwawe n'ubwo bwato mu gitondo cyo ku itariki 3 ukwezi kwa 10 umwaka ushize, imirambo 50 gusa niyo yabashije kuboneka. Aba bagiye baboneka mu buryo butandukanye kuko hari n'abagiye bakurwa mu nkengero z'iki kiyaga kure cyane naho impanuka yabereye, hamwe n'isoko rya Kituku riherereye ku Cyambu. Ubu ababuriye ababo muri iyi mpanuka baracyatakamba, bavuga ko ubu bwato bwasize icyuho gikomeye mu miryango yabo, cyane ko abenshi batigeze babona n'imirambo y'ababo. Ubu bashinze ishyirahamwe baryita ihuriro ry'abakozwe n'isanganya ry'ubwato bwa MV Merdi ya tariki 3. Uyu ni Madamu Kataliko Emerance wabwiye Ijwi ry'Amerika ko yabuze abavandimwe be 3 barimo n'umwana we. Bado kupatikana mpaka hivi, nibe balikufa nibe balitoka. Kuva impanuka yaba njyewe ntinigeze mbona abantu banje, kandi bapfuye ari benshi cyane, ariko kugeza ubu amezi arihiritse ntarababona. Njyewe n'umuryango wanjye bidutera ikibazo gikomeye cyane kuko duhora mu gahinda. Buri munsi turirira abantu tutigeze tumenya nimba barapfuye cyangwa nimba bakiriho. Abenshi mu banyamuryango banjye ntabwo bari bamenyereye n'ingendo z'amazi. Uko niko bimeze kuri Madamu Mapendo Donsiana, umugore uri mu kigero cy'imyaka 47. Uyu yatubwiye ko mu muryango we wose iyi mpanuka yahitanye barenga 20 bari bavuye gutaha ubukwe Minova muri Kivu y'Epfo. Waravuga ko kuva iyi mpanuka yaba yahahamuye abo mu muryango we. Tuko na wandugu wa mingi wamezama, so tunahesabia mjamaa yetu tuko 28. Jewe mfite abavandimwe benshi bahitanywe n'iyi mpanuka, abo mu muryango wanjye barenga 20. Aba bose bapfiriye icyarimwe kuko icyo gihe bari bavuye gutaha ubukwe Minova. Mu muryango wanjye hahoramwe indwara zitandukanye, zose zifite intandaro kuri iyi mpanuka. Abapfuye ni benshi cyane, kugeza ubu ntiturabona n'umwe. Hatuyapata hata mmoja. Mu kwezi kwa 10, iminsi mike nyuma y'uko iyi mpanuka ibaye, nibwo leta ya Kongo yashyinguye imirambo igera kuri 38 irimo abo mu ntara ya Kivu ya ruguru n'abo muri Kivu y'Epfo. Icyo gihe guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo Dr Jean Kipurusi yagaragaje ko hanini iyi mpanuka yatewe no kuba harabayeho uburangare bukabije cyane ku nzego za leta zishinzwe ubwikorezi bw'abantu n'ibintu binyuze mu nzira y'amazi. Uyu muyobozi yavuze ko ari zimwe muri za societe zikora ubwo bwikorezi zamunzwe na ruswa ku rwego rwo hejuru, ku buryo bibagirwa no kwita ku mubare ntarengwa w'abagomba kwinjira mu mato ndetse n'ibiro byagenwe mu kurinda impanuka. Madame Emiliane Kajaje Naomi nawe waburiye abe muri iyo mpanuka avuga ko ibyo byatumye icyizere cyo kubaho kiyoyoka mu muryango we. Leta yagakwiye gukora ibishoboka mbere y'uko ubwato buhaguruka, bakabanza kubukorera iperereza ryimbitse, kuko kudakora iryo perereza ari bimwe mu bituma impanuka ziyongera cyane. Abantu twagizwe imfubyi, abandi tugirwa abapfakazi kubera kutabaho k'ubugenzuzi, kubera ko nyiri ubwato nawe abashaka amafaranga, abantu bakabura aho baryama kandi bari mu rugendo bakagenda babyigana n'imizigo. Abagize amashyirahamwe atabogamiye kuri leta mu ntara ya Kivu ya ruguru bavuga ko kuba leta itarabasha kubona n'ibisigarizwa by'ubu bwato bitera impungenge ikomeye cyane, ku buryo batinya ko igihe habayeho ikibazo nk'iki n'ubundi ubutabazi budashobora kuza bwihuse. Raboshi Bowazi wo mu ishyirahamwe Lucha asaba leta gukurikirana iki kibazo mu mizi. Ikiduhangayikishije, ikiduteye ibibazo cyane kuri iyi nshuro ni uburyo leta itafashe iki kibazo neza ngo igishakire umuti urambye byihuse. Kwibaza nimba harabuze ibikoresho byo gushakisha abaguye muri iriya mpanuka ngo bose baboneke bikatuyobera. Rero urabona ko ari ubushake bwabuze ndetse no kutita ku kibazo. Icyo dusaba ubu ngubu ni uko leta yafata ingamba zikomeye, abafite ababo bose baguye muri iriya mpanuka bakabasha gufashwa. Ubuyobozi bw'intara Kivu ya ruguru bwumvikanye bwizeza abaturage ko iperereza rikomeza kugira ngo abaguye muri iyi mpanuka bose babashe kuboneka, bityo bashyingurwe mu cyubahiro kimwe n'abandi. Nyuma y'iyi mpanuka, Minisiteri y'Ubwikorezi bw'abantu n'ibintu yafashe ingamba zitandukanye zigamije kurinda izindi mpanuka zishobora kubaho mu gihe abantu badakurikije amabwiriza.
zimwe muri zo harimo nko kuba kugeza ubu nta bwato bwemerewe gukora ingendo za nijoro nk'uko byari bimeze mbere y'impanuka. Iki cyemezo ariko abaturage barakinenga cyane kuko bavuga ko iyi atari imwe mu byateye ubwato kurohama mu kiyaga cya Kivu. Ntabwo ubuyobozi buratangaza izindi ngamba zigomba gufatwa mu kurinda izi mpanuka zo mu mazi. Abaturage bo mu mujyi wa Goma bo bavuga ko ikibazo cy'izo mpanuka ari uko umuhanda ujya muri Kivu y'Epfo unyuze Sake utagikoreshwa kubera imirwano iharangwa. Kugeza ubwo twateguraga inkuru twari tutarabasha kubona inzego za leta ngo twumve icyo zivuga kuri iki kibazo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Kuwa mbere w'indwiza Donald Trump azorahira mu mabanga ya perezida wa Amerika agira uwa 47. Abanyamerika bakwije imyaka yo gutora biteze byinshi kuri we. Ibindi turabishikirizwa na mugenzi wacu Diane Nini Nazwe. Muri leta ya Mississippi iri mu bumanuko bwa Amerika, abanyamerika biteze ibitandukanye kuri manda ya kabiri ya Donald Trump. Uwitwa Bobby Joe Harrell yatoye Trump. Ndifuza ko akemura ikibazo cy'imipaka n'abimukira banyura mu nzira zitemewe n'amategeko. Mfite inyota yo gufasha abo nshoboye bose, cyane cyane ahari abana bafite ibibazo. Ariko ndanifuza kubona abana banjye n'abuzukuru banjye bakurira muri Amerika isa nk'iyo nakuriyemo. Mu gihe ubutegetsi bugiye kujaho bwa Donald Trump bwavuze ko budashigikiye abahinduza ibitsina bavukanye, Angelo Maya wo muri leta ya New York ari mu bahisemo guhinduza igitsina ciwe ahangayikishijwe na kazoza kiwe n'abo bari mu murwi umwe. Abo mu ishyaka ry'abarepublikani babwirijwe kumenya ko gushyigikira abana bahinduje ibitsina bisa nko gufasha abana babo bwite. Ni twebwe abejo n'abayobozi b'ibihe bizaza. Ikindi dufite ibitekerezo byiza byerekeza ku bihe byiza biri imbere. Uwundi munyamerika yitwa Sine Kashing wo muri leta ya New York nawe arafise ico asaba Trump cane cane mu vy'ubutunzi. Azashyira mu bikorwa ibyo yatwemereye, akureho imisoro iremereye nk'uko yabyemeye. Jerry Helton wo muri leta ya Mississippi nawe nyene ubutunzi nibwo bumuhangayikishije. Nifuza ko Perezida Trump yafata ibyemezo bituma ubuzima budakomeza guhenda. Ndambiwe kutabasha kugira icyo mbika ku mushahara wanjye. Samira Shefuri, umuyisilamu wo muri leta ya Pennsylvania iri mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Amerika, afise amakenga ko ubutegetsi bwa Trump buzobangamira ibijanye n'irondoka ryiwe n'ukwemera kwiwe. Aha, Madamu Samira ariko agira ati, nibaza ko ngiye gutakaza uburenganzira bwanje nk'umugore n'uburenganzira bwanje bwo kwemera kubera mbona asa nkaho ashira imbere ivy'abakristo gusa. Iki gihugu ubundi nabona umenga kiranganisha amadini yose. Nibaza ko amashure atarakwiye kwigisha ivy'idini rimwe gusa. Ross Barrera wo muri leta ya Texas arashigikiye cyane Donald Trump. Asanga ico yita ubunararibonye bwiwe mu vy'ubugwizatunga bizofasha cane igihugu. Yemeza ko abantu ubu bihebuye. Abantu bararushe, icyo bifuza n'ubuzi, ubutunzi buhagaze neza. Bashaka ko ibiciro vyaduze vyongera kumanuka, bashaka ko imbibe zikingirwa, bashaka essence n'amazutu. Dusubiye gato muri leta ya Mississippi, uwitwa Yael Frosto asaba Trump gutanga umuco wuzuye kuvyo ategekaniriza abanyamerika mu myaka 4 agiye kubatwara. Nshaka ko avuga tomoye politiki yigiye kuzana mu bisata bitandukanye by'igihugu kugira ngo yaba abarepublikani cyangwa abademokrate twese tumenye icyo tumwitezeho cyangwa tutamwitegaho mu myaka iri imbere. Manda ya kabiri ya perezida wa Amerika Donald Trump izotangura igenekerezo rya 20 z'uku kwezi kwa mbere, izomara imyaka 4. Urakoze Diane. Tukiri ngaha muri Amerika, Donald Trump yongeye gutorerwa kuyobora Amerika nka perezida wa 47 w'ico gihugu gifatwa nk'igihangange. Azorahira kuri uyu wa mbere ku itariki 20 ku kwezi kwa mbere.
Donald Trump avuga ko yatorewe inshingano zidasanzwe aho yabandanije kumvikanisha amajambo afatwa nk'ikirango ciwe yuko ashaka kongera kugira Amerika nziza. Muri iyi manda Trump avuga ko agiye kurwanirira abanyamerika bamutoye. Ibindi twumvirize Temistoke Mutijima. Donald Trump avuga ko yongeye gutorwa atorewe inshingano zikomeye kandi zidasanzwe yahawe n'abatora b'abanyamerika. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your. Ndashaka gushimira abanyamerika kubw'ishema ridasanzwe ryo kuba ntorewe kubabera perezida wa 47 ndetse n'uwa 45 kandi ni buri muturage nzabarwanirira ngwanirira imiryango yanyu n'ahazaza hanyu. Buri munsi nzahora mbarwanirira kandi nzakoresha imbaraga zanjye zose, sinzaruhuka tutaragera kuri Amerika ikomeye, itekanye kandi iteye imbere, ibereye abana bacu, ibereye namwe ubwanyu. Ukugaruka ku butegetsi kwa Trump ni kimwe mu byerekana imiterere ye yo kutemera kwakira oya nk'igisubizo. Nibwira ko ibyo mubona ari umuntu ufite icyizere kidasanzwe inyurabwenge rye. Bruce Butner na Susan Craig ni abanyamakuru b'inkuru zicukumbuye mu kinyamakuru The New York Times, bakaba n'abanditsi b'igitabo Lucky Loser, umuhombyi w'umunyamahirwe tugenekereje mu kinyarwanda. Icyo gitabo cyabo kigaruka mu buryo bunenga uko Trump yiremyemo umuherwe wabwihaye ubwe. Kuva mu ntangiriro ya za 80 ntiyigeze yizera abantu bafite ubunararibonye mu kintu icyo ari cyo cyose. Yahoraga bategeka gukora ibintu mu buryo we ashaka ko bimera. Amagorofa ya Trump yagiye yandikwaho izina rye mu nyuguti nini ziri mu ibara rya zahabu, ikigaragaza inyota yikabije no kwimenyekanisha. Aha Susan Craig ibyo arabigarukaho. Yari afite imitungo y'agaciro ka miliyoni 200 ubwo yavugaga hari mu kiganiro yahaye The New York Times. Izo zaje kwiyongera zigera kuri miliyari y'amadolari nyuma y'imyaka 10 nk'uko yabigarutseho mu kiganiro 60 Minutes gitambuka kuri televiziyo CBS yo muri Amerika. Trump yabaye indashyikirwa mu kwireherezaho abantu ngo bamukurikire no kwihinga mu kwimenyekanisha nk'umuhanga mu gushaka no kubona amasoko. Yinjije za miliyoni nyinshi azikesha gucuruza izina rye. Icyakora hirya y'iri terambere habaye ingorane. Kompanyi ze z'ubucuruzi zamenyekanishije igihombo cya burundu inshuro 6. Ibigo bye by'imikino yo gutega amafaranga nabyo byarahombye birafungwa. Trump yongeye kwijajara azamuwe n'ikiganiro cye cya televiziyo The Apprentice, umwiga tugenekereje mu kinyarwanda, cyatambukaga kuri televiziyo NBC yo muri Amerika, ari nacyo cyamugejeje ku gasongero mu nshingano yakoze. Nk'umuntu utagonda ijosi kandi utavugirwamo, Trump yabaye umukandida ushyize imbere cyane inyungu z'igihugu ariko utavugwaho rumwe. Iyo Mexique yohereza abaturage bayo ntiyohereza abinyamibwa. Baratuzanira ibiyobyabwenge, bakazana ubugizi bwa nabi, abafata ku ngufu. Ntekereza ko harimo n'abake beza. Nka perezida, Trump yashyizeho abacamanza 3 mu rukiko rw'ikirenga bafashije mu kuvana uburenganzira bwo gukuramo inda mu mategeko yo ku rwego rw'igihugu. Mu ntangiriro za 2020, icyorezo cya COVID-19 cyagerageje Trump. Yihutishije ikorwa ry'inkingo zirokora ubuzima, ariko yanabaye nk'usaba ko abahanga mu bya siyansi bareba niba imiti yica udukoko ikoreshwa mu ngo itakwifashishwa mu kwica iyi virusi. Hamwe na miliyoni 9 z'abanyamerika banduye ndetse n'imfu z'abasaga 230, abatoye icyo gihe mu kwa 11 bahisemo Joe Biden nka perezida wabo utaha. Aho aviriye ku butegetsi, Trump yahanganye n'ibirego byinshi nshinjabyaha kandi ni nawe wa mbere mu bigeze kuba abaperezida hamwe n'icyaha gikomeye. Ariko kandi ntiyigeze akundwa nk'uko akunzwe ubu. Kuroko ku bwicanyi bugira kabiri mu mwaka ushize byarushijeho gushimangira umubano hagati ye n'abamushyigikiye. Abo barimo nka Pam Smith w'Evans City muri leta ya Pennsylvania. Imana ifitiye umugambi Trump kandi yarokotse rwose kubw'impamvu, ndetse nizera ko iyo mpamvu ari ukuba perezida wa 47. Politiki ya Amerika yarahindutse cyane kuva aho Donald Trump yinjiriye mu rubuga, kandi uyu mugabo wigeze kwandika igitabo The Art of the Comeback, ubugeni bw'amahindura tugenekereje mu kinyarwanda, agarutse ku butegetsi nyuma yo gukora amwe mu mahindura ya mbere akomeye mu mateka ya Amerika. Kurikira Ijwi ry'Amerika kuri radiyo no ku mbuga mpuzambaga mu Kirundi n'Ikinyarwanda, kuri radiyo yacu VOA kuri uyu wa mbere tariki 20 y'uku kwezi kwa mbere. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hazaba umuhango wo kurahiza Donald Trump nka perezida wa 47.
uyu muhango wo kurahira uzayoborwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga John Roberts imbere y'inteko ishinga amategeko y'Amerika hano mu murwa mukuru Washington DC isaa moya zo ku mugoroba ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Murakoze, hano dusozereje ibiganiro tuba tubafitiye muri aka kanya.